yo iyo ni diabete we ubwire we reka kuntungurutoki reka kuntungurutoki umviriza we shagenda cyangwa mvuge ko ndabika gakiza hasi ndakwereka agakiza karambike iyo duhura kera he shirako mbaze ndakubagira ibisiga ahantu hamagara Mathias akwereke uzohura n'abadakari jewe yale kisa paseri nyinyinyo nukuna tama ya mahera yanje marezo nawe nguje ngo ngume ndi umupasiteri w'uburoho. Hopitali Proclinique Tereziya waje hageze niki kico tumuhahurumbira turafise ibyuma bigezweho nka bimwe mwahora muja guhurumbira mu makungu turirata scanner igezweho CMS power transdebale radiographie numérique ECG na laboratoire igezweho ivyiza bya ntawo bidondagura ngo abirangize kaze muri Proclinique Tereziya tuzokwakirana ugweze. Ushobora kwibaza ngo Proclinique Tereziya iherereye mu Gihosha Gikungurirari haruguru ya zone Gihosha aho benshi bakunda kwita kwa Tabu Abudara canke ufite icubaza telefona kuri 62 ubusa 41 ubusa canke 71 amajana 915 amajana 632. Kaze muri Proclinique Tereziya turakwakirana ugweze. Nibiki anje haraniyumvira kwica umuntu bakaza kumaka namfunga ntiwe kumupasiteri nakubwiye yuko yimeje kuzoduhezagira kukwe bwacu anje sanza rumwesiko none ivyo bitumye uziri stress nkuko ivyo ariko wumva ari ibintu bisanzwe birasanzwe waye bisanzwe Yo, akamwemwe ni kose. Ushatse kuvuga ikirere? Ntushake kumpisha kuko wabikoze ni jewe Dr Marizo agasore kari akompanye. Je imiti nkora si fabricateur ariko ishobora kuba fabrication. Narabikonesereye ubu mugongo ni doje umutinda muhaye ubusiga ifyitigiri naramukoreye umutinda mucangira ibyo umuti mu majepfo no mu majaruguru ndabizana ndabihuza ubu ndibaza umune akamyemwe ni kose urabona ko nawewe umubiri gumuri kayendeye. Marezo hinge gato kumbe no wabikoze Marezo hajye nakintu kimwe wamufashije atari kumwica mani biki bintu two bishitura umuntu bikamushitura agire gihe azima akazimirako hajye azogera cagihe agira kuri ritme ya kamwe konyene kidasohoka cy'abantu murantangaza we waryohewe ikindi ushaka niki nubwo yopfa akagupfirako we afere termine kuryoherwa bakamitana ngo nisha umuntu ya gusa umva kuba ndi muganga bisigura kimiti ntibisigura kimiti biheze wowe ncorera gusa kugira unyereke ko ufise umutima wo gufasha umutima wo kwemera ibyo je nkora ntama ni kazima ndora kunishira mu igitoro mu muti nzo nakoze gasubire kaje umva nakubwire sindagushimiye na gato hage no wamufashije waramwishe ufu muri akaguma kujya nyene oho akanyaro gumuguhera nuko umuntu aguhata sumi yapanye ndakubwira ikintu kimwe shakureke kuyampa gusa burya hari umunsi uzoyampa ntakiyakeneye je uyu yo oya ndagutera inkuru nta misi nsigaje kuri inosi
hari umunsi uzompiga ngo ndagashiture ndakuvangiramo igitoro wega si bya bose kuvura umuntu ku bintu by'ikirundi jewe ngaha muri quartier uzobaze n'uzovuka ntawe uzobishobora kuri Abel ndakwifuje mahirwe uramona ngasuzuguro kawe rero wabonye tukajyana ibyo byibushe nkaho utazi uri kuraje no kugushiramo sumu yapanya nawe uzoraba byari gihuri ariko rero Marezo wihangane twese niyo nzira hama ariko mbatse kumengo ntiyagwaye yishwe n'iki nta gatangaro yuko abagore boza ahantu hapfuye umuntu bakabura ibintu bibarishwa utuma gusa ushake kutubona amarira akorotse tubone gusa amarira akorotse gusukura gukorana mu nkovuko akora mu nkovu umuntu ko konza antuka haguruka ugende omoka abari tuko twiyumvira ukuntu umuntu yohambwa na rugutana ibyo wawe yapfuye gute muvye urugendo bimubwiye shaka gusa umuntu arira none Marezo je simbona ukungene uri kuritwara kuri kurakoresha ibintu vy'ishavugisha kandi mu bintu mwene ibi vy'ikiriyo si vyiza kuzana ibintu vy'ishavu kuko twaje kugufasha kubera wabuze umugenzi twese dufite agahinda kuko yorayora yari umuntu w'akamaro mu karere cyangwa muri quartier yadufasha ibikorwa vyinshi twese turamuzi ariko guca uzana ibintu vy'ishavu nk'ibi si vyiza kandi ubona umuntu yapfuye ni nko kumuvyinira ku muvyimba canke udusobanurire uyu mugore wirukanye yoba afise uruhara mwibura rya yorayora yoba ariwe yamwishe canke je sinzi ndabisobanukirwa oya gusa mu bisanzwe murazi twese turi abantu b'abagabo ngaha kandi murazi ko yorayora je sinamwanga n'umuntu nakunda burya hari ikintu nashatse ndababwire ata muntu w'umugore ahari niyo mpamvu n'undi ko ndaraba ntihagire umugore n'umwe acomoka ngo cankaze ngaha avyumve jewe ndi umuntu muzima niho ikintu kuri yorayora ngo ndeke kukibabwira sasa yorayora mu bisanzwe urupfu rwiwe bisa nkaho ari je naruteje byagenze gute ukuntu byagenze murazi ko je nsanzwe nkora imiti kandi ndayicanga mu buryo bwinshi hari umukobwa yanyituye arambwira ati Marezo we nk'agasore kari akompanya nkompanyira nshaka gukorora inda ndavuga tushaka gukorora inda byo reka ndabigufashe n'ibintu bito mpitana intuzeya sumu yapanya cyafata ugwembe ndaruhondahonda ndashira mu dukeya ku buryo ugwembe ari goruza gukatajya kubisoga umwana afataye bya ntakoroke ugwembe ndarucanga na sumu yapanya urabona ko nayo iri mu bintu binyarutse ikintu kwica urabyumva sasa cyane avuga ati shizemo sumu yapanya cyafata rero kugira ntamene ku mutwe mu gihe aza kuba ari karagira karakorora inda reka ndamushiremo n'agaparastamol umva nahinduye nkoresha maramoja urabibona maramoja kukiranyarutsa ndacanga hamwe ni kubera bisaba yuko umera nkaho wataye ubwenge shiramo kakanyanga gake cyane kugira rero umwana aze kuza atanuguhema afise cyamenamwe aside sasa kugira ibintu bikore murazi yuko kwa muganga bakubwira yuko umuntu aza gukorora inda atanywa n'imiti inuze y'inzoka cyamuga tugenda bipime neza umuntu mpora mpimira kimisi yose n'ikinini kimena umutwe mpimira kuri yo yarayora cyafata ndawucumita yorayora ndawucumise yorayora mvuga tahani yagenda mu kazu kasugumwe ndaza araza kubona inzoka cyambwira kinda mu mutu subiza y'inzoka direct cyamenya ko wa muti atari yo urabyumva mu gitondo mbyutse nzi ngo nje kuraba ko umuntu yakoroye inda nsanga yitavye Imana none Marezo kuva ryari utafise ubwenge wewe we numva ko ivyo bintu wakoze bitabaho none nimba hari n'umuti wo gukorora inda upimira ku muntu w'umuhungu ari ibungenge namaze gutanga umuti kuza kuyikorora ariko cyamvuga teka ndawuhena yorayora ndabe ko inzoka zo mu nda ziza kumuhinduka ariko nasanze zitamuhindutse ahubwo inzoka zapfuye nawe acarapfa none Marezo uyo muntu wewe w'umukobwa wahaye umuti ngo aje gukorora inda
uramwibuka howe urazi ko yamaze kuwufata kugira we tumukebura atarawunywa ntahavura aya ntawe nzi pe erega n'abandi baraza gupfa Mareze urabona ko ari watumijya mu ngiro yitaba Imana n'uwo mugore nyimba ari umukobwa nawe nagira mukwirikira kuko twamubaje yuko bamuzi basi tugenda turabe ko atarawufata ntava mukwirikira nawe azi ntawe yibuka jewe ico mbona Marezo azomara abantu uravyumva Mareze azomara abantu niyo mpamvu je uko ndabibona tumushikiriza ubutungane tumushikiriza igipolisi kuko Marezo numva yora yapfuye n'uwo mukobwa yahaye yimba ari umugore n'uwo arapfa nta kibuza kuko twamubajije yuko amuzi tufume tugenda ataradusange basi ntarawufata ubuzima bwiye borokoke urumva nawe yibuka rero ico mbona Marezo nk'abantu b'abagabo nk'abantu bakuze dutegereza kumushikiriza ubutungane kuko bamara abantu ijambo vuze ndarishigikiye urumva ko yomara abantu kuri uno mutumba ahubwo tumucakire ate nta tumucakire ntazomara abantu kimwe mudatahura abaje usanga bipfa gutahura n'ibiriza yego mu matono n'abagabo n'ukuri inge bazitumuhamba turabyimenyera twe nizo wabikuye nariko ndasambura hajya mu kabati nca ndabibona Karibu sawa. Madame akira iyi convocation y'umugabo wawe yakire niyaje zo kumubwira ku munsi wa mbere azohita bikwiza wone kwanza manzi umbwire ni convocation y'ibiki okay ntivyari ngombwa kubikubwira mugabo kubibagire kandi abikubwire inda ubona afise urayibona niyo mugabo wawe yabere niyo mpamvu nzanye convocation sivyo nkeneye ko umwana wanje azoza kurererwa mu rugo kwasi ngo iki abantu muri teragateka mu rugo kwase ushobora kuvuga ko wabera rozi gutenda wenyene yaza kuba ari wayiguteye n'ubu kurazana ama convocation bisika ko yari kuyemera mu gihe yihakanye je nza kuyemera nkande je ndi nyumba kumibaza niya convocation genda umugabo wawe ndi nyumba kumi Anje. Anje. Yo. Anje. Kefe. Anje. Allo. Oui, uri hehe? Yusa. Anje. umva sindayizaniwe kuko si wowe impeye kandi urunugo gwase umva ndakubwira iyo uza kubona ko vyoroshe kurugarukamo nure kwitwaza convocation wari kuza mari no munzi wawe ukagwinjira mu gihe vyakunaniye bisigura ngo sugwi wawe iryo sezerano ni urizi nawe je naryonze tuvire mu rupango okay sawa tora rero nayo nora tuvire mu rupango urasa kwitora ndindira ndagiye uko nzogaruka ubundi uzombona zoraba kari jewe canke uwundi uzonyoberwa ukangana sohoka genda garuka ndero nke gusa jewe me convocation shira umugabo wanje ngo tora ngo ubutungane burakurondera ndero
ndarushe ubu munyirukana atatumarira habaye iki sheri reka gufyina none habaye iki none ko umunyiruka atambarira anje yapfuye cyangwa tugende anje yapfuye yishwe niki mana je mbonye yikubita hasi nje kuguhiga hariya yoma icara okay marezo twenye tukwa ubona twokurika neza wishe umuntu abe maye nimviriza ikintu kimwe mwimura abagenzi ikintu cyari kigoye yari umukizwaranga yarari ngaha urabona ko baje kumutora gusa mwe mwumfasha ko namwe narabafashije uyu muti wishe yurayura wese wagukijije sije nawukoze wese nta muti wongereza ubuntu byanaguhaye wewe ariko ubu rero byo byose murabyirengagije mumbonye nk'umunyabyaha sije byo byose nabibafasha ariko mwumbikira ibanga naje mukamfasha ko nabafashije mu magogwa erega ni hamwe h'Imana nyine Imana yashatse kwakira umuntu itaburu wibihindiraho Imana yabihindiye kuri jewe urumva ngo mpitane yorajora kawaida nta nukura bundi muntu kubera je nari hafi yiwe mumfashe vrema abe je ndabiravye ibintu ariko aravuga nivyo kuko iyo haba mu bazungu nabo niyo bakoze umuti ntiyabura abantu itara kandi urabizi je umuti yampaye waramvuye neza sinatora itira ariko ndasinzira neza rero ikintu kihari jewe naho mfise no murazi raba ikintu twokora kugira ngo tumukingi kubera ikigoyi ari Keve afise umunwa nk'uwabagore ndamuzi sha urazi rero mugabo nivyo ntubeshe naje yarigeze kumpa umuti urakora hariyo bigeze kuza barampa ntikore mugabo n'undi bampaye urakora rero ico kintu uvuze nico ariko reko yamaze gukora ikintu nk'iki ku mutumba ukuntu twomunyegeza sukundi je no mujana muhira ubwo nkamushira muri parafo akaba muri parafo nkemera nkaza ndamuha ivyahajya nkamusumira nkamuha akajya akazosazira akazovayo yarahindutse afise umusatsi w'umuzehe afise n'inzobe ku buryo no muri karizi batamenya ngo ninde akaca yibandaniriza ubuzima ashaka bandanya avura n'abandi ico gihe azubazoba baranavyibagiye ahubwo ikintu cyari rero jerekana ngendera imbere yayo nze ndaraba Keve ntidusubire guhura Keve niyo tubaza tuvuga ko twamujanye bamufunze kera mu mpimba nawe rero nuba muri parafo muzoza uratera induru kujya kwimbe biguma ngo uzoji n'umujyame apara yuko urazi ko na wa muti wampaye ndiko ndakora umuti dutangura amaruru ngo ndingane ndi hano uzogira cyo twe gusa mudoze murazana njya ku mafaranga zo nta kibazo umvise ndakubwira roni ikaye watoye irimo amabanga menshi kandi menshi cyane iyi kaye irimo amabanga y'urupangu rwose yaba n'izijya nzu zose zipangishijwe bivuze ngo parasera yose biri muri ino kaye reka rero twunge umugambi sibyo kandi unyumvirize neza witonze wugurure ubwonko urabona ko hamaze kuza abagore benshi ngaha bazanye amata wowe nande ufise nanje nande afise naco twanzire muri rupangu bivuze ngo ko twarusiye ikaye tukayibona tukayigwako dukoresha ubwenge Imana yaduhaye tugende dufate amatungo tuyagurisha je nawe cyo tugabura amafaranga kuko nubundi bajya abagore bakazoza badodusohora muri nonzo tugende tugaragara tumaramare tubeho nabi kandi Imana yaduhaye ikimenyetso cyo kubaho ibyo uri kuravuga jewe ndavyumva ariko numva ubwoba urashagira ubwoba nibi bihe tubayemwo urashagira ubwoba wabonye hano ushaka gukora amafaranga biragoye ubwenge ni buri kugiye umva byumvire neza ibaze tugurishije ahantu nkaguha amahera nanje ngatwara yandi ukaja gukora akazi kiwanje nawe ukaja iwanyu ukabaha amafaranga bakabumba bagashora urumva ubwo butunzi bwo butahanye muhira ariko bakazoza bajya abagore bazodusohora dutahe tugaragara tuburi kintu kimwe dutahara mu miryango ariko ikibazo wewe uzohava umpemukira ayo mahera nukuri kose je uzoyaba umviriza umaze gukora ko je ndi umwana mwiza vugisha ukuri iyo ngiye mu isoko sinaguhitana udukama mbiri akajipo nkakugurira agatambara nkaguga kenyera mu mutwe none wumva je ndi umwana mubi iyo nza kuba umwana mubi sinakubona ino kaye kubera mbona utazi gusoma nkaguca inyuma ngaja kubigurisha jenyene ariko nagufasha ukuboko twunga umugambi turi hamwe bivuze ngo je sinzoguca inyuma nzokora ukuntu byose tubigenza n'amafaranga yose tumaze kuyaronka tuyagabure fati yawe uje muhira nanje fati yanjye nje muhira hama nabo basigare bamaramara tubarusha ubwenge urazi ikintu ngiye gukora guhera no munsi ngo manje kurondera umukiriya
tubinyaraguritse tuhagurishe dukuremwo iwacu. Anje wapfuye. hama rero babanyi banje mpereye kuri mutama Abel nagoma fata kanya ndabashimire mbere kuri wo dukurira mutama Abel nawe wenene kana abandi batashoboye kuba bari ngaha mwambaye hafi kuva ngize ivyago ndabura mushikanje ukuri mwambaye hafi gushika mukumfasha kumushingurana iteka ndabashimiye mwe vyimva mutima ibi vyambaye ko namwe nivyababako nzobaba hafi nkuko mwambaye hafi mu by'ukuri ntibiri guhogora ushima kuko ibyo twakoze byari ngombwa ko tubikora ko twabikoreye ababanyi nimba umuntu w'umubanyi agize ikibazo tugeze kwifatanya nawe rero nkavuga ati mubandanye kwihangana ku byabashikiye kandi mureme mu mutima ntibace intege mureme mu mutima kugira ngo mubandanye mutegura ejo hazoza kuko ujya we yamaze kwigendera yamaze kugenda nkuko isi bitwigisha cyangwa ko twayisanze umuntu yagiye we yahejeje urugendo rwe kuri nose
cyane cyane wowe usigaye ni wowe uca wiga ungene ubandanya ubuzima bwo kuri inoze. Rero ndabashimiye hama kandi tukaba tuzoguma hafi ibyo dushoboye. Murakoze cyane kuri Imana ibahezagire. Ndashimiye kandi na sheri wanje yambaye hafi kuva ngize ingorane, bikanka kasiga bikanka kataha, akavuga ati reka ndamube hafi kuko urazi gupfisha birabaza no kwakira ntivyoroshe. Umve ko ndagushimiye rero sheri wanje. Hama nagoma ndabamenyesha yuko ikiriyo ndagisambuye, ngiye gusubira mu vyanyu. Nibaze ko na sheri wanje aca yitegura ngo atahe. Warakoze kumba hafi sheri, urakoze kumba hafi. Nibyo naho utaha uzokuba uri hafi yanje. Nanje ndabashimiye kuba mwaratubaye hafi. Byari byoroshe ariko mwarakoze, mwaritanze nk'abana. Amashe oya nanje he cenguma ngaha, none uzi ko amafaranga twari gukoramo mariage tuyahamvyemwo anje. Cyane kumira ngaha n'ubundi nari namenyereye. Mfashe urazi ko twe turi abana b'abakiriso, nubwo ikibazo cabaye jewe ntekerezwa ko tugira mariage yisoneye, mariage yemewe imbere y'Imana n'abantu. Ivyo rero sheri ndaya kubivuga, ibi naho vyabaye tuzobitegura tugire mariage. Sheri nshobora gucikiza, sinshobora gucikiza, urabizi. Ari ugucikira na cikeke iminsi maze ngaho niho vyibutse. Sheri Oya nde sheri garuka tuvugane bazi. nasanga mu nzu. Kuraba mugabo nturi umwana muto, uraba ico gukora.